nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi akaba n'umukuru w'ishirahamwe ry'ibihugu vy'ubumwe bwa Afrika ahejeje kugirisha inama y'ibiro vy'iryo shirahamwe no kuvuga n'inama hamwe n'ivyegera vyiwe n'ujejwe gukurikirana ibikorwa. Iyo nama rero yabaye ku buryo bwa none ikaba yabereye ku kirimba ikiriri aho rero bariko baganira igisabo cashikirijwe n'igihugu ca Egiputa igihugu categerezwa kwakira inama igira 49 y'urwego nshingwabikorwa rw'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika n'inama igira 8 iyo hagati mu mwaka yo kurabira hamwe ibikorwa vyaranguwe n'ibakuru b'ibihugu n'amareta bo mu shirahamwe ry'ibihugu vy'ubumwe bwa Afrika. Iyo nama rero yabaye kugira bico gisabo ciyunguruzwa y'ivyo bikorwa ni inama rero yari hambaye cane bashoboye rero kuyaga bashira hamwe kugira ngo ibikorwa bitekanijwe bizoranguke mu bihe bitegekanijwe kandi bose bumvirijwe. Ingingo rero ya nyuma ikaba iboneka mu gihe abakuru b'ibihugu n'amareta bose bashoboye kugira ico bashikirije kuri iyo nama ihambaye iheje kubera ngahe Bujumbura.